bishasha i Bujumbura habonetse imashini ikora imikate batarinze gukoresha ibiti canke umuyagankuba wa regidezo. Iyo mashini ikaba ikoresha umuyagankuba uvuye ku zuba. Aha rero birumvikana neza ko iyo mashini izofasha mu gukingira ibidukikije kuko atabiti bakoresha mu guhingura iyo mikate. Aha rero mugaca mwumva ko n'akanovera k'iyo mikate gashobora kuba ari keza kuko atamyotsi ijamwo mu guhingura iyo mikate. Aba bahinga mu guhingura iyo mikate baratwiganira vyinshi. Je nitwa Nshimirimana Philibert. Ego Philibert, musanzwe mujejwe iki mu bintu mukora vyanyu vy'ubuhinga? Mu bintu nkora nsanzwe njejwe ibijanye n'izi mashini n'umutekinisiye wazo ko kuva zivuye hanze nije nafashe kugira ngo tuzimonte. Hama mu bijanye na association Siride njamba kuba ari je nserukira projet ya Full Solaire. Ego aha rero muriko mukora imikate bigenda gute mu gukora imikate? Iyo turiko turakora imikate no kuvuga ko nta mashini kandura turaronka, turifashisha mu gukandura dukoresheje amaboko bisanzwe. Kandi iyo turiko turakora ku munsi, iyo dufise ibikoresho bikwiye, izuba rikwiye, turashobora gukora ibiro vy'ifarini bishika 50 bishobora gutanga umwimbu w'imikate ishika nk'amajana 270 ku munsi. Izi mashini zitwa gute? Zitwa Suni Ouvert. Zikoresha umuyagankuba regidezo, zikoresha inkwi, zikora gute? Oya, zikoreshwa n'imishwarara y'izuba. Kumbure harimo rero no gukingira ibidukikije kuko atankwe mukoresha ibintu. Yego cyane ko n'igihe twazisaba zivuye mu gihugu c'Ubusuwisi twazisabye kubera twabanje gukoresha inkwi tukabona ko turiko turahonya ibidukikije. Hama tumaze kugira ico cigwa tubona ko dukonsoma inkwi nyinshi, twaciye dusaba umuntu yodufasha kugira ngo dukingire ibidukikije. None imikate ngira ngo muramaze gukora iyindi irafise akanovera neza iyo mumaze gukora kuko ni ngaha mu kanya ngira ngo duhava twumviriza, ariko mwe muratubwira aho mumaze kuyikora akanovera kameze gute kimikate mukora? Yego cyane, mukate uvuye muri imashini ufise akanovera gasumba iyindi mikate yokejwe ku nkwi kuko nta kamoto k'umucanwa karimwo n'akanovera. Urumva ko ufise akanovera kadasanzwe kubera nta mwotsi ucamwo, no kuvuga ushaka ubuhinga bw'umushwarara w'izuba. Tugiye mu by'ubuhinga nyene twabonye hariho ikintu kirimo gaze, iki naco gifasha iki? Ico kikono kirimo gaze gifasha igihe izuba rigabanutse, duca twifashisha iyo gaze kugira ngo ubushuhe bugume bukwiye bushobora guhisha umukate nko mu gihe c'imvura. None kugira ngo umukate ushe usaba ubushuhe bungana gute? Iyo izuba rikwiye iyi mashini ifise dogre igeza ku majana 3, ariko kuva kuri dogre 105 umukate urashobora gusha mu kugenda buke buke bivanye n'izuba ingene ryasa ari ryinshi muri ako kanya. Nico gituma iyo twifashije gaze kora kugira ngo ubushuhe buguma ari bwinshi izuba rigabanutse kugira ngo umukate uze gusha neza. Haheze akanya mushizeyo imikate, twitege ko umukate muhavamo duha mu kanya kana gute? Iyo akazuba gakwiye umukate urusohoka ku minota 45. Je nitwa Yarampaye Eric. Yego Eric, usanzwe ujejwe iki mu bintu byo guhingura imikate? Ivyo guhingura imikate nsanzwe ncanga ibirungo bimwe by'imikate, imikate byo mu ifarini y'ubwoko butandukanye. Ku munsi urakanda imifuka ingana gute y'ifarini? Mu bisanzwe uburyo bwo kanduza intoke n'uburyo busaba ingufu nyinshi cyane. Iyo ufise ifarini ukaba ufise ingufu zikwiye uko mvuga ingufu ko isaba ingufu, wiyemera ashaka gukandura nk'umufuka umwe ukanduza intoke. Yego. Hari handi wahora ubikora canke niko kazi kawe nyene usanzwe ukora? Niko kazi nasanzwe nkora, handi abikorera turanka ibiraka nyene ahantu bakadutuma tukagenda tugakora. Abamaze kutumenya baraduhamagara tugenda tugakora imikate itandukanye bivanye n'uburyo baba bafise. Nkuko nababwiye usanga imikate y'ubwoko nka 10 urenga biravanamo bivanye n'uburyo bufise. Imikate ushaka gukoresha turavugana hamwe tugakorera imikate bivanye n'urugero wishakako. Imikate mukora mutudondagurira amazina yayo n'uba muyazi imwe? Harimo amasandwich,
hariho kenshi abamenye irya mikate bita mishete akaba irya penkupe iyo niyo mikate akuru imenyerewe cyane iyindi usanga ari mikate iri ku rugero rwo hejuru turiko tarondera gukora muri iyi minsi biva nko hanze bisaba gutenda kuja amaformation kugira tuyimenya kuyikora. None uvuze ibirungo ntawo dondagura ibirungo usanzwe bakoresha mikate? Hariho yambera nka pakimaya yitegeza kubirimwo, hariho safi mandaje ya birungo kwivanya n'ibizani by'ibitumbura n'ivy'imikate ko byinshi bigenda biri parallel mu bigenda bibangabangana mu mugabo bivana n'umukate ko navuze ko nubugira na nk'ubuki barashobora gukora ntozirashobora gukora kuki ibirungo tuvuze ibirungo n'ubwoko bw'ibirungo byinshi umugabo ivanye n'umukate ugira ukore niho ushaka kumenya ko ntushaka kuvyegera nka za pakimaya uracamo nk'ubu sikre vanille hariho sikre isanzwe na sikre vanille umva ko hari itandukaniro hari imikate ushaka gushyiramo umunyu yose nivyo birungo tuca tubita ibirungo mu ncamake. None uyu mwuga ubona ugutunze ukagutungira n'umuryango wawe? Yego uyu mwuga je kuva nageze amashure niwe naciye mbanza kujamwo yewe mwisanzu urantunze n'umuryango urashikirwa. Yego murakoze. Eka n'abayihereza bavuga ko akanovera ari kose. Umukate uraryoshe cyane basha n'abazowurya bose bazokumva ko ryoshe cyane. Mbega none mwiteguye kubandanya mukora imikate cyangwa imeze gute? Yego twiteguye kuyikora hanyuma tubandanye tuyikwiragiza muri aka karere hose bafungura umukate ukorewe ngaha. Birumvikana kabisa haje ubwiza ntibunyegezwa. Mwumvise ko mwambye avuze ko umukate uryoshe, umukate waryoshe cyane. Kimwe gusa nuko kwizana bagiye kubibona tubaheze nabo bumviriza. Uko wabyifuza mu gukora imikate musanze ariko nyene bimeze? Yego cyane kubera niko twari dusaye tubikora ko sijya mbere. Akanovera mwumva kameze gute? Akanovera ni keza cyane kuko nta mwotsi w'inkwi urimwo no kuvuga ko watetswe n'umushwarara w'izuba. Agakate kufungura gakorewe ngaha mbega asanzwe mukora ngaha nawe? Jewe nsanzwe nkora ngaha mugabo imikate ntayo na bwaho nje iyi mashini ko byahora biba tariho ndi mugabo ndumvise yuko hari ikintu nahora numva mu yindi mikate akanovera ni sawa. Yego